ijambo ry'Imana. Réjouis-toi, stérile, Nezerwa wangumba we qui n'enfante plus. atavyara. Amen. Amen. Réjouis-toi, Nezerwa toi qui n'enfante plus. we utavyara, utakivyara. Tu dois te réjouir. Utegerezwa kunezerwa. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Mbega shaka kukubwira iki muri kano gatondo? Ce que je vais te dire, Ico shaka kukubwira c'est d'étendre, nukwagura, élargir kwagura les limites de ta tente. aho washize akarimbi k'ihema ryawe. Amen. Amen. Vous savez, un stérile, Murazi ingumba il est limité. arafise akarimbi, arafise ahantu atarenga. Quand il pense, il ne pense que stérilité. Igihe yiyumvira aguma yiyumvira ubugumba bwiwe. Quand il pense, il ne voit qu'il est sans enfant. Ariko ariyumvira abona ko ari ntavyara adafise abana, Il est limité. kandi arashingiwe La akarimbi. parole de Dieu ce matin te dit, Ijambo ry'Imana muri kano gatondo rirakubwira ngo quoique tu n'aspires plus à enfanter, naho tavyizigiro ufise vyo kuvyara, réjouis-toi. nezerwa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bakundwa, il y a des problèmes hari ibibazo qui ne peuvent pas disparaître bidashobora kuzimangana si tu ne développes pas la vie de joie. igihe utaguye ngo ushire mu buzima bwawe umunezero. Développer la vie de joie. Gerageza mu buzima bwawe ushireho umunezero. Amen. Amen. Même si un stérile ou une femme qui n'enfante pas se trouve dans l'église, Naho hoba hari ingumba cyangwa umugore atakivyara ari mu rushengero, quand tu arrives à l'église, ushitse mu rushengero oublie d'abord que tu es stérile. banza wibagire kuri ingumba, Puisque tu es devant un Dieu kubera uri imbere y'Imana, qui a dit qu'aucun de ses enfants ne sera stérile. kubera yavuze mu ijambo ryayo ngo nta mwana wayo n'umwe azokwigera b'ingumba. Amen. Amen. Alors quand tu es devant ce Dieu-là, Rero uri imbere y'iyo Mana, développe la joie. gerageza urondere umunezero mu buzima bwawe. Réjouis-toi. Nezerwa Puisque tu es devant un Dieu kubera uri imbere y'Imana qui peut tout. ishoboye vyose. Amen. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un Ngira mbwira umuntu ngaha rero d'élargir les limites de Satan. yuko yagura imbago z'ihema ryiwe. Élargis les limites de ta tente. Ugorora wagure akarimbi kawe k'ihema kari. Amen. 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 Bien-aimé, Bakundwa, élargis. agura Les limites aha akarimbi kawe de kari, ta tente. yaho ihema ryawe riri. Il n'y a pas d'expansion Nta kwagurirwa si tu raisonnes petit. igihe uri kuriyumvira ivyiyumviro vyawe bikagarukira hagufi. Il n'y a pas d'expansion. Aho rero ntushobora kwagura ihema ryawe. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Hari abantu quoi qu'ils soient au village, naho baba bari hari ou ils sont encore dans un contrée, canke bakaba dans un ahantu espace vert, ahantu hari mais ibintu vye, ils se contentent de 10 mètres sur 10 mètres. ariko akaguma anezerewe imetero 10 kw'icumi, Et sa vision se limite là-bas. kandi iyerekwa ryiwe rigarukira aho nyene. Mais quand il a
parole de Dieu. ariko ijambo ry'Imana rivuga Il dit iki? élargis l'espace de ta tente. Rivuga ngo niwagure aho On akarimi déploie kawe, les couvertures de ta demeure. kandi wagure aho uba. Ne retiens pas les pas. Ntuhagarike imetero zawe cyane, Allonge tes cordailles. ariko ntuwagure imbibe zawe. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen. Il y a ceux qui sont venus ici. Hariho abaje ngaha Ils sont malades. bagwaye, Il y a ceux qui sont venus ici. hariho abaje ngaha Ils ont des problèmes bafise au ibibazo, parquet. bafise ibibazo mu bucamanza. Il y a ceux qui ont des problèmes de champs. Hariho abafise ibibazo Il y a by'abantu, ceux qui ont des problèmes de loyer. hariho abafise ibibazo byo kuriha inzu, Et beaucoup de problèmes. kandi ingorane nyinshi. Mais la parole de Dieu te dit, Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo élargis. agura. C'est fort à comprendre. C'est fort à comprendre. Fort. Kugira bashobore gutahura, C'est fort à comprendre. biragoye gutahura, Mais c'est facile à faire. ariko biroroshe gukora. Amen. Amen. Bien-aimé, Bakundwa, si Dieu dit élargis, nimba Imana ivuze ngo agura, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'élargir. ni ukuvuga hariho ubushobozi bwo kwagura. Si Dieu te dit, Imana ivuze ne ngo retiens pas tes pas, ngo ntuhagarike ibirenge vyawe, toi marche seulement. wewe En tambuka train d'allonger gusa, les cordailles de tes. hanyuma imbibe zawe zaguka. C'est Hanyuma possible. birashoboka, Parce qu'il ne peut pas dire une chose qui est impossible. kandi Imana ntishobora kuvuga ikintu kidashoboka. Amen. Amen. C'est possible. Birashoboka. Bien-aimé, Bakundwa, vous tous, vous connaissez une maison. mwese murazi inzu, Quoi qu'il y a des chambres, naho haba harimwo ivyumba, mais il y a 4 murs principales. hariho impome zine zihagaritse inzu. Amen. 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 Vous savez, Murazi, quand on élargit igihe waguye les limites de sa tente, aho uburimbi bwari bugeze, bwari buri uburimbi aho bwari bushinze ku ihema ryawe, moi je vais demander à quelqu'un reka je ngira mbaze umuntu ngaha et qu'il soit à mesure de me répondre. kandi ashobora kunyishura. Tu veux élargir les limites de ta tente. Ushaka kwagura imbibe z'ihema ryawe, Tu dois être où? utegerezwa kuba hehe? À l'intérieur, à l'extérieur. Uba indani canke inyuma? Hein? Uba uri indani, à l'intérieur. Qui dit à l'intérieur? Ni bande bavuze ngo uri indani mu nzu canke mu ihema? Mettez bien votre main. Duza cane amaboko turabe. Tu n'es pas sûr de ta réponse. Uremejwe neza inyishu Et les yazo. autres, vous dites quoi? Abandi nabo muvuze iki? Abandi nabo muvuze iki none? None ntimwavuze indani mwebwe, mwavuze nukuvuga mwavuze hanze. None je namaze kwishura gutanga inyishu. None mwe mwavuze hehe? Hariho abavuze indani mu nzu, twababonye abo. None mwe mutavuze indani, mwavuze he? Erega je ndacafise inyishu sindayitanga. Ndiko ndarondera gusa ingene mu nyishura. None abo batavuze indani bavuze he? Simanake balisema inji. Mubisigura ko bavuze hanze.
Civile. suko none Nani mwanasema inji sasa? abavuze hanze rero nimuduza amaboko. Tie kidole juu. Hapo sasa. Sasa bali kuna bale balisema ndani, bengine wakasema inje. Hari abavuze ndani, hari abavuze habakusema. Ariko hari n'abatageze bavuga hanze. Sasa nyinyi mulisema wapi? None mwe mwavuze. Najua murazi kupokea, kwakira, kujua kusikia, nukubanza kumenya kumva. Ukisikia, umaze kumva, utapata, uraronka. Amen. Amen. Tu ne peux pas élargir ntushobora kwagura les limites de ta maison aho akarimba aho gashinze k'inzu yawe et tu es à l'extérieur. kandi uri nyuma y'inzu. Impossible. Ntibikunda. Tu dois d'abord sillonner la maison. Ubanza kuzunguruka inzu yawe indani. Tu regardes, est-ce que ça me convient? Ukarauta mbega iyi nzu irankwiye. Peut-être que tu as mis ton lit dans ta chambre. Kumbure wamaze gushira igitanda mu cyumba cyawe. Tu rencontres que la chambre devient petite. Ugacurana icyo cyumba ni gito. Ucusunika. Buhoro buhoro. Et tu es en train d'avancer. Kandi uri kuratera intambwe. C'est prophétique. Icyo rero ahiryo nihishurirwa. Ce n'est pas maintenant que tu peux comprendre ça. Ubu ntushobora kubitahura. Amen. 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 Ce que tu vois, icyo ubona, c'est ce que tu as. Nibyo ufise. Amen. Amen. Mais pour étendre les limites de ta parcelle, ariko kugira ngo wagure imbibe zitongo ryawe cyangwa igipasi, il faut être patient. Utegereza kuba umuntu yihangana. Il faut être patient. Utegereza kuba umuntu yihangana. Amen. 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 Bien-aimé, bakundwa, il y a ceux qui mettent au monde facilement. Hariho abantu babyara bitagoranye. Pas d'examen. Nta bipimo babanza kubapima, kubatuma. Umwana aravuka. Et n'a pas encore eu le retour de couche, pas mwingine anaingia. Kandi aho nyene iyindi nda paf ikaba yinjiye. Kwepesi. Buhoro buhoro. Noni kwa nazala. Agacaguma byara. Hakuna mwingine. Ariko hari abandi. Pour qu'il n'y a pas de mimba. Kugira ngo aho nyina saminda. Agoti mingi. Abanza kuja ku mavi. Iko sawa? Yego ni sawa. Hakuna kianakosa. Ntacabuze. Mais pour que mimba ionekane, ariko kugira ngo inda yinjire, magoti abanza gufukama agasenga. Siko mu bunyumba, none ntabari mu nzu, arubasi abayubatse. Amen. Amen. Mais mimba pour que ipatikane, ariko kugira ngo indiboneke, jasho na jasho, abanza kubiri icuya. Napenda nifuate vizuri. Ngomba nkwirikire neza. Niko nasema, ndiko ndavuga, mwanataka endelea, umuntu ashaka kubandanya anapaswa kuwa na patience. Ategerezwa kuba ari umuntu yihangana. Anapaswa kuwa na uvumilivu. Ategerezwa kuba ari umuntu afise ukwihangana. Amen. Amen. Huyu anatafuta mtoto kwa shida, uwo ariko ararondera umwana bigoye, lakini kuna bengine, ariko hariho bandi mimbi naingia, inda yinjira, anabeba muwese, agaca jana muri toilette. Kuna anatafuta, ariko ararondera, hapati, ntaronka. Na kuna tasa, hakaba nihasa, alishatembea
hospitali zote. hakaba n'uwundi yamaze gutembera ibitaro vyose, Anamwambia uko sawa, bakamubwira bati bimeze na bwanako neza iko sawa, kandi vyose bimeze neza, mtoto hakuna. ariko umwana wapi? Umwana ntaboneke. Mfano ile niko na kama Ni nakarorero ndiko ndatanga, ili unisikie mzuri, unyumvirize neza. amen. Amen. Maintenant, Ubu rero l'expansion kwagura nécessite la patience. bisaba ukwihangana. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. C'est seulement les voleurs Ni gusa ibisuma qui reçoivent au même moment, baronka ubwo nyene, qui reçoivent au même moment, au même moment. baronka mu mwanya umwe. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait leur projet, Kubera bagize imigambi yabo, ils viennent, ils te dérobent, baje barakwiba, et au même moment ils divisent. muri uyo mwanya nyene bagaca batangura kugabura ivyo batakoreye. Alléluia. Amen. Ils reçoivent au même moment. Baronka muri uyo mwanya nyene. Mais ce qui marche dans Jésus-Christ, Ariko mu bantu bagendera muri Yesu Kristo, il y a un panier de bénédictions qui circule. hariho ikigega canke igiseke c'imigisha Ça arrive une personne à une. bitangwa ku muntu. C'est pourquoi tu dois être patient. Nico gituma utegerezwa kugira kwihangana. Il y a ceux qui cherchent le mariage. Hariho abarondera ubugeni, Vous devez être patient. mutegereza kumenya Parce que kwihangana, si tu n'es pas patient, kubera nutihangana tu vas aller te marier à une femme uzoca uja kurongorwa qui n'umugore devrait être mariée par un voleur. aho usange warongowe n'umusuma. Wewe kusikovumilia, Wewe kubera utarindiriye unaanguka kwa ule. ugacugwa kuri wa mugabo w'umusuma. Frère, unaweza weza bibi wa mwizi? None wibaza yuko uwo mugore ari we umusuma? Parce que kila saa iko na franc. Kubera umwanya wose uwo musuma Kila aguma sana afise aprile amahera, franc. afise amahera. Si tu n'es pas patient, None nutaba ufise tu ukwihangana, tombes à cette femme-là. uzocugwa kuri uyo mugore nyene. Demain, Ejo quand il va te demander l'argent, niyagusaba amahera il va te dire non. azokubwira ngo ya. Il y a des bassins riches qui sont à la mode. Hariho amabazin bita rishe agezweho azimvye, Nipe. mpa Hauna. ntayo ufise, Unaanza regretter. uca utangura kwicuza. Kuna mtu ananisikia? Hari umuntu ariko arankwirikira. La femme du voleur, Umugore w'umusuma c'est une femme ni umugore qui doit être forte. ategerezwa kuba ari umugore akomeye, Bwana akataka kuziendesha, mnaziendesha. kubera n'igihe hageze ko mukubitana murakubitana. Hawezi pata bibi wa mwizi mwenye hana dore. Ntushobora gusanga umugore w'umusuma adafise ibipfupfuri. Par manque de patience, Ariko ubivye ukwihangana, tu tombes sur celui-là. utabivye ukwihangana ucugwa kuri uyo. Toi, tu n'es pas un pasteur. Wewe nturi umwongere, Et tu n'es pas quelqu'un qui prie. nturi umuntu asenga. Mais par manque de patience, Ariko kubera atakwihangana ufise, unaanguka kwa mwanamke wa muombaji. ugaca uronka umukobwa w'umusenzi. Les hommes, allô? Les hommes, allô? Abagabo halo. Ukianguka kwa mwanamke wa muombaji, Rero uronse umugore w'umusenzi, unapata shida. none ntuburonse ikibazo. Leo atakwambia niko mkifungo ya siku 3. Ejo azokubwira ati ndafunze mu imisi 3. Hauyapatikana. Nturaboneka.
wewe haujui kufunga ni nini. Wewe ntuzi ibyo ari byo kwisonzesha icarico. Utaanza kujisema, unasema maneno inakuisha mukini. Uzotangura kwidodomba, widodomba, usubire widodombe n'amajambo ateba guherane. Yeye anafanya gisi anapashwa fanya. Ariko wewe, ariko akora utwayategerezwa gukora. Na ilibidi mwanaume wa vile njoo amuoe. Ariko bisaba yuko umugabo nawe w'umusenzi ari wabategerezwa kubana. Chuba jue tembea pamoja. Kubera bashobore kujana. Wewe par manque de patience. Wewe kubera atakwihangana ufise tayari umekimbia. Tayari umekimbia unaoana. Uciye wihuta uragiye murabanye. Il faut avoir la patience. Utegereza rero kugira ukwihangana. La patience. Ukwihangana. Fait que tu attendes ta saison. Niko nukurindira igihe cawe. Amen. Amen. Moi je suis béni aujourd'hui. Jewe ndahezagiye uno munsi. Mais toi aussi tu dois attendre demain. Ariko nawe utezwa kurindira guhezagiye kwawe. Mais si tu n'as pas de patience, ariko udafise kwihangana. Tu vas aujourd'hui. Ucubaho uno munsi ku munsi. Utaiba. Uzocuja kwiba. Amen. Amen. Bien-aimés. Bakundwa. Il y a ceux qui sont malades qui peuvent venir aujourd'hui. Hariho abantu bagwaye baje uno munsi. Mais peut-être que Dieu n'a pas planifié qu'il va les guérir aujourd'hui. Ariko kumbura Imana niyateguye yuko uza gukira uno munsi. Et qu'il a planifié que c'est l'autre vendredi que tu seras guéri. Kumbure Imana yateguye ko ari kuwundi wa gatanu uzokira. Si tu n'es pas patient, none nutagira ukwihangana, tu n'arriveras pas à ta saison de guérison. Ntuzoshika mu bihe byawe byo gukira. Amen. Amen. Ce n'est pas puisque Dieu ne t'a pas guéri aujourd'hui. Kubera ko Imana itagukijije uno munsi. Tu n'es plus Dieu. Ngo Imana ntigumari Imana. Il est toujours Dieu. Igumari Imana. Mais tu dois attendre. Ariko utegezwa kurindira. Votre saison de guérison. Kurindira igihe cyawe cyo gukira. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois être patient. Nico gituma utegezwa kuba umuntu yihangana. Élargissant les limites de ta tente. Naho uba waguye tu dois être patient. Utegereza kuba umuntu yihangana. Tu peux te heurter à des échecs. Kubera utegezwa guhura n'ibibazo. Ça ne peut pas te limiter de ne pas progresser. Ariko ntibigutuma bibuza yuko ureka kubandanya. Tu dois arriver à des chocs. Utegereza gushika aho ura n'ikibazo n'ibisika. Ça ne te limite pas de progresser. Ariko ntibikubuze kubandanya. C'est pourquoi tu dois être à l'intérieur. Nico gituma utegeza kuba indani mu nzu. Quand tu avances, tu vois comment est-ce que tu avances. Rero igihe uri kuratera intambwe urabona ingene uri kuratera intambwe. Amen. 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 Il faut être patient. Uteza kuba umuntu yihangana. Il faut être patient. Uteza kuba umuntu yihangana. Pour élargir les tentes. Kugira ngo wagure imbibe zawe zihe. Tu dois briser les autels. Utegeza kumanyagura ibisika. Tu dois briser les autels. Utegeza guhangana n'ibyo. Il y a des gens qui sont ici. Bakundwa hari abantu bari nga. Ils ne progressent pas. Batatera imbere. Il y a des hôtels qui ont été érigés dans leur vie. Kubera hariho ibisika, hariho ibihome, hariho ibifashi bituma badashobora gutera imbere mu buzima bwabo. Or tu ne peux pas avancer. Rero nushobora gutera imbere. Tant que ces hôtels sont encore là. Igihe ivyo bisika bikiri ngaho. Amen. Amen. Nous les Africains, twebwe abanyafrika, nous avons eu l'évangile tardivement. Twaronse ivugabutumwa dutevye. Mais auparavant au Burundi, ariko imbere yaho mu Burundi, vous avez vos dieux, non? Ntitwari dufise imana zacu. Zilikuwa za mingi. Kandi zari nyinshi. Amen. Amen. Haziko. Hazihari. Zilikuwa za mingi. Ntizari zihari nyinshi. Mimi naona kanisa mzima inayala yenyiko sa vile generation nouvelle. Jewe mbona ishengero ryuzuye abantu nk'uko umengo
ni n'urunganwe rusha. Munigusie kwa ule papa pale. Munkorere kuri uwo mupapa. Mzee, papa, wakati yenu, mu gihe cawe canu, baba yako wala baba ya baba yako, igihe ca papa wawe canke papa wa papa wawe, alijua padiri? yarazi patiri? Salikuwa na yake miungu alikuwa na. None ni yarafise ibigirwamana vyiwe yasenga. Ulishaka zivunja? None warazisambuye? Ulishazivunja? Uko na bahati. Wewe urafise ibakwe. Amen. Amen. Sasa ile miungu, ivyo bigirwamana rero zilikuwaka, zari zihari. Na kuna watu mageneration, hari abantu rero urunganwe kurundi zingali zinafungwa na hii, bacugarijwe n'ivyo bigirwamana. Piske kuko masacrifice zilikuwa zinafanywa. Kubera iki? Hariho ibimazi vyatanzwe. Nacho vile unaweza kuta mtu, nico gituma usanga umuntu anafanya vyote vyenye vinaweza wezekana, agakora ibintu vyose bishoboka mu buzima bwiwe ili aendelee, kugira ngo abandanye atere imbere. Kuendelea haendelee, ariko ntatera imbere. Anaangalia huku na huku, akaraba hirya no hino, nini natuma asiendelee? ati none niki gituma natera imbere? Haone, ntabibone. Rudia huko, subira inyuma. Urudia huko nyuma, subira inyuma, uangalie, urabe baba yake na baba yangu, papa wawe na sokuru wawe na sogokuruza wawe na sogokuru na sogokuruza wawe aliamini Mungu gani? Bemeye Imana yihe? Basenga Imana yihe? Nini njo alifanyaka? Yakoze ibiki? Pale aho rero ucumanyagura ivyo bicaniro, ili ujenge madhabahu yako mpya na kugira ngo wubake igicaniro gisha na Yesu Kristo n'Imana yawe. Alliance mbili hazitembe yake, amasezerano abiri ntashobora kugenda hamwe. Amen. 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 Alo, ukisha maliza kuvunja, rero umaze kumanyagura ivyo bicaniro, tembea sasa katika expansion. Chugenda rero mu kwagura imbibe zawe. Amen. Amen. Me ukishika kama inapashwa enda step by step, ariko umaze kumenya yuko utegerezwa kugenda intambwe ku yindi. Amen. 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 Élargis la tente, agura ihema ryawe. pour élargir, kugira ngo wagure, tu dois élargir spirituellement. utegerezwa kwaguka mu buryo bw'imwemu. Amen. Amen. N'attendez pas nturindire que les autres aillent en avant, ko abandi aribo baje et imbere, toi tu restes sur place. hama nawe ngo ugume muri ca kibanza nyine. La Bible dit, Bibiliya iravuga ngo ne retiens tes pas, ngo ntuhagarike intambuko zawe. donc l'expansion rero kwagura de ta vie ubuzima bwawe ne dépend pas de moi, ntibivana na jewe, ça dépend de toi. ariko bivana na wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses bien me suivre. Nagomba unkwirikire. Tu viens demander quelque chose à Dieu, uje gusaba ikintu Imana, mais ce que tu demandes ariko icyo usabye ne dépend pas de moi, ntikivana na jewe, ça dépend de toi. kivana na wewe. Comment tu demandes? None usaba gute? Vous savez, Murazi, ce qui dépend de Dieu, ibiva ku Mana c'est une chose ni ikintu dont Dieu veut que sa gloire soit visualisée. no kugira ngo icubahiro c'Imana ciyerekane.
Ndio vyenye Mungu anafanyaka na hautaki. Ivyo nivyo Imana ikora kandi udashaka. Ndio vyenye Mungu anafanyaka hautubu. Nivyo Imana ikora hanyuma ntiwihane. Yeye anabifanya mu Mungu wake. Ivyo nivyo akora ku Mana bwiwe nyene. Ndio maana mwezi kushangaa. Nico gituma utotangara. Mwizi anaweza fika humu. Umusuma agashika ngaha. Iko mgonjwa tabani. Agwaye bikomeye. Hatutamwambia tubu. Ntuzomubwira ngo yihane. Hatutamwambia wendo batiziwe. Ntuzomubwira ngo agende lakini Mungu atajitumikia. Ariko Imana yonyene izokora. Kama anataka aoneshe umungu yake. Kugira ngo Imana yiyerekane kuri uyo muntu. Anamponyesha. Agaca mukiza. Amen. Amen. Na unakuya mu kanisa. Na ukaza mu ishengero. Ko mu Kristo. Uri mu Kristo. Ulitubu. Warihanye. Ulibatizwa. Warabatijwe. Unashiriki meza ya Bwana. Kandi uraja ku meza meranda. Me magonjwa inakunguta bien. Ariko ingwara sha ikagukubita bikwiye. Kuomba tuliomba. Gusenga ugasenga. Me unabakia tu mgonjwa. Ariko ukaguma urwaye. Haiko kusema Mungu haiko. Si ukuvuga ko Imana itahari. Mungu iko. Imana irahari. Me anapendezwa vile. Ariko nuko nyine ashaka ko bigenda. Kuna mtu ananisikia? Umuntu anyumva ngaha. Paul. Mtumishi makamu. Umukozi w'Imana. Arakomeye cyane. Umukozi w'Imana Paulo yarakomeye cyane. Alikuwa na mwiba ya. Ariko yari afise igisata mu mubiri ciwe kigwaye. Ilimutesa. Kandi cyaramubabaza. Na miujiza alifanya. Kandi yarakoze ibitangaza byinshi. Mungu hakuitwa Mungu. None Imana ntiyagumye ari Imana kandi yaragwaye. Halo, ni kusema. No kuvuga. Wakati muda wa Mungu inafika. Igihe c'Imana gishitse. Ndani ya maisha yako. Mu buzima bwawe. Kuna bile vyenye vilikupata. Hari ibintu byagufashe. Haiombe maombi. Hari ibintu uronka utabanje gusenga. Amen. 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 Kuna ile wakati ya Mungu. Hari igihe c'Imana. Inapofika. Gishitse. Ndani ya maisha yako. Mu buzima bwawe. Hakuna bezo ya maombi. Ntibiba bikenewe gusenga. Bitajiendea vyote. Vyonyene birijana. Kisi Mungu anataka. Igihe ukuntu Imana ishaka. Nini? Kubera iki? Muda wako wa kupanuka. Kubera igihe cyawe cyageze. Ndio pale. Naho rero. Mungu anasema. Imana ivuga ngo. Usizuize miguu yako. Ntugumize amaguru yawe ngaho. Akisema enda tu. Ntiyakubwira ngo genda. Muda yako kubera igihe cyawe cyageze. Kwa miguu yako itachokea. Aho amaguru yawe azoshika. Naho nyene ubushobozi bwawe buzogarukira. Sinzi ko hari umuntu ariko aranyumva ngaha. Hari igihe ushobora kurondeza imigisha ku munsi ariko nturonke. Igihe ugashagashika nawe wibaza ngo mbega Imana yatembereye yagiye. Ariko Imana iri ngaho nyene. Kandi ubushobozi bwayo buri ngaho. Ariko igihe cyawe nikiragera. Kandi umukristo nuyo arindira neza igihe ciwe. Tusije tukakuwa waumizi. Ntituze tuba basuma. Kama hauchunge wakati yako. Kubera nutaraba neza igihe cyawe. Unajua mtu mwenyiko ala recherche ya pesa. Urazi iyo umuntu ariko ararondeza amahera. Mungu anaweza kukusaidia. Imana irashobora kugufasha. Anakupa kazi ya pesa. Akaguha akazi k'amahera.
Si kusema Mungu amekupa pesa. Si ukuvuga ko Imana yaguhaye amahera. Mungu amekupa tu kazi ya pesa. Imana yaguhaye akazi k'amahera. Usione. Ntutangure kubona. Usihesabie. Ntuharure. Kila siku unahesabia. Igihe cyose ukaguma uharura. Ni zako. None na yawe. Kama hauko patient, ariko nimba utari umuntu arindira yito, utawaza umepata, uzoca wiyumvira ngo wahawe amahera, ngo waronse amahera, kumbe umepatikana, ahubwo wafaditse. Juu wakati yako kubera igihe cyawe ntikirashika. Mungu iko anakuonesha tu, Imana iriko irakwereka gusa dalili ya gisi utakuwa, ivyo uzoba mu minsi izoza. Anakuonesha kimvuli, arakwereka ariko arakugura amaso ya gisi maisha yako itakuwa, igihe ubuzima bwawe buzoba, kuzotangura guharura amahera. Utaanzia kuzabatu kwanza, uzotangura mu guharura amahera y'abandi bantu. Kama hauko mvimilivu, rero nimba utari umuntu arindira yihangana, uzoca uvuga ngo aha rero nimepata sasa, naronse, ukasahau, ukibagira kama ni zabatu yuko ari iz'abandi bantu. Sasa ile saa umesema umepata, igihe rero uvuze ngo naronse, umefanya nini? ucugira iki? Sumeiba, uca wiba. jua ziko zako, kubera ikisizi wawe, lakini ni kimvuli, ariko ni igitutu. Sikia, umviriza, mbele Ibrahimu apate watoto, imbere yuko Aburahamu aronka abana, alikuwa sawa, yari ameze nkawe. Aliona iko à la fin, yabonye ko ageze ku mpera de l'espoir, y'ivyizigiro de sa vie, y'ubuzima bwiwe. Amen. Amen. Il était dans sa tente, yarari mwihema giwe, comme toi maintenant, nkuko nawe uri ngaho, tu es dans ta tente, uri mwihema ryawe, tu réfléchis en fonction des difficultés qui se trouvent dans ta tente. uguma wiyumvira ivyiyumviro vyawe, uguma wiyumvira uri mwihema ryawe. Ici, angaha il y a ceux qui sont ici, harabari ngaha, mais ils ne m'écoutent pas, ariko batariko baranyumviriza, mais ils sont en train de réfléchir aux difficultés qu'ils traversent. ariko bariko biyumvira ibibazo bafise mu buzima bwabo. C'est normal. kandi birumvikana. Même Abraham l'a fait. Na Aburahamu yarabikoze, Quoi qu'il parle avec Dieu, naho yavugana n'Imana, mais il l'a fait. yarabikoze. Il a réfléchi ariyumvira, dans sa tente. ari mwihema giwe, Arrivé à la fin du premier mille, amaze gushika ku gisika ca mbere, c'est la stérilité qui se montre. ni ubugumba bwiyereka. Il voit sa vie, abona ubuzima il bwiwe, voit sa vieillesse, abona ubusaza il se bwiwe, demande, atangura kwiyumvira, avec 90 ans, none maze imyaka 100 amaze kumara imyaka 100, je peux encore avoir des enfants. ndashobora kuronka umwana. Il regarde araraba, sa femme, araba umugore wiwe Sara, l'âge qu'elle a. imyaka afise, Largement, il a déjà dépassé la ménopause. yari yamaze kurengana imyaka cane yo kuvyara. Atazala tena? none yoshobora kuvyara? Jibu inasema nini? Bibiri ivuga iki? Jibu, inyishu ivuga iki? si hapana. si ukuvuga ngo yaje. Abrahamu akafikiria ile yote. Aburahamu ariyumvira ivyo bintu vyose, Jo mafikiri ilikuwa mukichwa yake, ivyari mu bwenge bwiwe. Amen. Amen. Ni kusema hapa niko nasema na mafikiri yenye iko aha rero ndiko mvugana n'ivyiyumviro biri mu mutwe wanje. mkichwa yako niko nasema na ile ko mvugana n'ibivyiyumviro yale yote uko nafikiria ndani ya kichwa yako, kuriyumvira mu mutwe wawe, ina mwisho wake. none bifise impera yavyo. Mungu alimwambia Ibrahimu, Imana ibwira Aburahamu, toka nje, genda hanze. na mimi naambia mtu mmoja sai, kandi ndabwiye umuntu ari ngaha muri kino kibanza, toka nje ya ile mafikiri uko nayo, muri ivyo vyiyumviro vyawe, toka nje ya ile mafikiri uko nayo, ja hanze y'ivyo vyiyumviro vyawe. Ibrahimu alipofika nje, Aburahamu amaze gushika hanze, Mungu akamwambia, Imana iramubwira ngo, Abraham, Aburahamu,
raba hejuru unaona nini? ubona iki? Akasema mimi naona nyota. Mbona inyenyeri. Akamwambia uzihesabie. Ziharure. Ibrahimu akahesabia zikampita. Abrahamu araharura biranka ko ashobora kuziharura. Zikampita mu macho. Zose bibona ari ibintu byinshi cyane gusa. Les étoiles se déplacent. Inyenyeri ziragenda genda. Fais l'exercice le soir. Uragerageza mu ijoro uharure. Angalia. Urabe gusa. Utangure guharura utigivuye. Ijya uba umaze kuyiharura irengana ikaja ahandi. Nakuvuruga. Bigaca bigukoroga. Ibrahimu akaangalia. Abrahamu araraba. Alipoangalia akasema nashindwa. Arabwira Imana ngo ndananiwe. Amen. Amen. Ibrahimu, Mungu akamwambia Ibrahimu. Imana irabwira Abrahamu. Angalia chini. Atiraba hasi. Unaona nini? Ubona iki? Mimi nimeona mchanga. Mbona umusenyi. Unaweza kuhesabia? None urashobora kuwuharura? Siwezi kuhesabia. Aravuga ati sishobora kuwuharura. Ndivyo. Aramubwira ngo uko utakapokuwa uzao wako. Uko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Amen. Amena. Natafuta uliza mtu moya hiyo. Gomba mbaza umuntu umwe ngaha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Nikamwambia Olivier. Nobwira Olivier. Olivier anaweza amini. Olivier arashobora kuvyemera. Juu atawaza. Wewe azokwe arabaza. Ningali na nguvu. Avuga ngo ndacafise. Ningali na miguu ya kukimbia. Ndacafise amaguru yo kugenda ningoga nyaruka. Hivi banasema mimi naweza bifikiria. Ivyo noshobora kubishikako. Sasa ujimagine. Kwiyumvire. Ibrahimu. Aburahamu. Benye balienda ku masomo. Ku bantu bize. Balienda ku masomo. Abantu bagiye mu ishuri. Mwa ile miaka. Muri ijya myaka. Ya Ibrahimu. Y'imyaka ya Aburahamu. Kwa se uzao yako itakuwa nyingi sawa nyota. Bakabwira ngo uruvyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri zo kwijuru. Wenda halamukake tena. Basi hivi ukisikia hii tunapita vipi? Sawa. Amen. Amen. Atasema nini? Azovuga ngo iki? Satajiangalia. Achatangura kwiraba. Kisi iko. Uko ameze. Kama hana imani anasema. None adafise ukwizera yovuga iki? Njo vile mnasemaka. Uko niko muvuga. Asaba pasteur batifutifu hapa. Bavuga ngo ababungere n'abanyoma n'abinyoma. Mwenye hana imani. Udafise ukwizera. Utamwambia njia zako zimefunguka. Ukamubwira ngo inzira zawe zirugurutse. Kama hana imani. Adafise ukwizera. Anakuona sa vile uko na unamutania. Acha kubona yuko umengura umubeshi wa kabambi. Probleme haiko yeye. Ingorane si yiwe. Probleme ni imani. Ingorane n'ukwizera. Lakini Ibrahim. Ariko Aburahamu. Malgrabuze. Naho yari umusaza. Hawezi lamuka tena. Naho yatashobora kuvyuka. Alikubali. Kandi yarizeye. Sali kubali zake akukuya. Amaze none kwizera ntibyagiye mu ngiro. Izaki akukuya. None amaze kwizera Izaki ntiyavuga. Hata bibi yake mke wake. Na mugore wiwe. Mungu aliposema. Uko yari yamaze kumenya. Mwaka kesho kama hii. Imana iramubwira ngo siku kama hii. Ngo umunsi nk'uyu. Utakuwa na mtoto. Uzofise umwana. Alicheka. Aratwenga. Alicheka. Yaratwenze. Akaangalia atangura kwiraba. Sikwake tena natamani mwana. Ati jewe nta byizigiro by'umwana ngifise. Utapata tena mtoto wapi? Jewe noshobora kuvyara gute? Nadanganya. Uri kurambesha. Mungu akamwambia. Imana iramubwira. Kwa nini unacheka? Ngo kubera ikutwenze. Mwaka kesho siku kama hii. Umwaka nk'uyu. Mtoto atakuwa. Umwana azoba ariho. Alikuwa hakukua. Mbega umwana yarabonetse cyane yabonetse. Nini ya lazima? Ni cankenegwa. Mnawaza pale Mungu alitumika muimani ya Sara? Mbega mwibaza yuko Imana itakoze mu kwizera kwa Sara? Imana yarakoze. Muimani ya Sara? Mu kwizera kwa Sara. Hapana. Oya. Tuliona Sara kuko yarabonye ko Sara avec le désespoir yaramaze gucika intege. Hawezi tumikia tena mwa ile. Ntiyashobora gukorera muri uko kwizera kwa Sara. Amen. Amen.
acha tumikie muimani yake mwenyewe Mungu. aca reka imana ikorere mu kwizera kwayo. Il y a des choses que Dieu fait pour vous, hari ibintu imana ikora ku buzima pas à cause bwawe de votre foi, atari ku kwizera puisqu'il kwawe, va se montrer comme Dieu, kubera ica et yiyerekana que les nk'imana gens croient. kandi abantu que c'est babyemere Dieu qui ko parle. ari imana yavuze. Naweza kufuata imani yenu mnaweza pata kitu. Uwo raba mu kwizera kwawe woronka iki? Tutasimama sai huko mwa hii kanisa sai. Ntuzoca uhagarara nk'umuntu ngaha muri Sasa gishe unavuka ile milango. umaze kurengana ijya miryango. Yote Ukwizera kose tulisema hapa vinaingia mumai. ibyo twavuze byose bica bisohoka. Kuna bile Mungu anakufanyizia. Ariko hari ivyo Imana igukorera Kwa neema yake tu. ku buntu bwayo. Hallelujah. Amena. Hallelujah. Amena. Hallelujah. Amena. Hallelujah. Amena. Hallelujah. Amena. Wao kwenda kushule. Wewe ntiwagiye ku ishure, Mungu anakupa neema yake. ariko Imana ikaguha ubuntu bwayo Na unasimama watu igihe uhagaze gusa. na mwenye shule anasimama, hakuna mtu wa kumwamini hata mmoja. Ariko uwagiye ku mashure ntihagire n'umwe amwemera yakira Yesu nk'umukiza w'ubuzima bwiwe. Sukamate profe wa universite, Reka ufate umwarimu wo kuri kaminuza, mwenye hajue Mungu, umuntu atazi Imana, mpatie hii mikrofoni asimama hapo, umuhe mikrofone ahagarare ngaha. atakwambia hii science niko, azokubwira ibi ndiko ndakubwira, ataanza kuambia benye alisoma, azotangura kubwira ivyo yize. si hatukusoma hivi, tuko Twebwe ibi ntavyo twize, ibi hatukusoma hivi, ibi ntitwagiye ku mashure kuvyiga, na alitupa ni Mungu alitupa, ariko ni Imana yabiduhaye na hatutaki kandi ntidushaka, alitupa kwa fimbo kubwa sana, ariko yabiduhaye kwa fimbo, ku nkoni yabiduhaye dukubitwa. Olivier, ni kweli? Olivier, ko nukuri Fimbo, inkoni. usione mwenzako anasimama mu Mungu, Ntubone umwene data ahagaze mu Mana, ifo jue anasimama juu ya nini. utangura kumenya mbega ahagaze kubera iki. Amen. Amen. Kuna mtu hari umuntu hawezi ingia mu bya Mungu hivi hivi, hari umuntu adashobora kwinjira mu vy'Imana uko nyene. Hallelujah. Amen. Sinyi mungali na maloshike zenu, Mwebwe muracafise ivyiyumviro vyanyu. sungali unaweza waza se hii mimi naweza patia Mungu, hii sitapatia Mungu. Hari igishura kuvuga ngo mu vyiyumviro vyawe ngo ibi ndashobora kubiha Imana, ibi sishobora kubiha Imana. Ingali weye ule, aho uracari wewe, hauyakutanana na mwanaume jiwe, nturahura n'umugabo w'abagabo, mwanaume jiwe, umugabo wibuye. si hii ni kidogo, hii haiko jiwe, iri sibuye, iri ni ritoya cyane. Sunaweza lala wanakupitisha kwa hii unalamuka, none ntushobora kuriryama ko hanyuma ukavyuka. Yesu, ariko Yesu ni jiwe kubwa, nibuye rikomeye ry'igitare. ukikutanana naye mumaze guhura atakuponda, arakumanyagura, anakuacha chapati, agaca gusigura icapati. Mnajua chapati? Murabona icapati? Si mnaiona? Ntimumaze kuyibona? Iko na milimetre ngapi? Ifise santimetero, imilimetero zingahe? Yesu anakuacha chapati. Yesu agusigura icapati. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kiona mtu angali anawaza nilisoma, niwabona umuntu aciyumvira mu mutwe we ngo narize, hayakutanana na Mungu, uwo ntarahura n'Imana. akikutanana na Mungu, amaze guhura n'Imana, Mungu anamwambia, Imana iramubwira ngo hivi ivyo mwanadamu alikufunza, ivyo n'umwana w'umuntu yabikwigishije, pia sasa nikufunze. ingo rero nanje ndakwigisha. Tulijifunzaka mu science, ivyo twize mu buryo bufatika. mie niko manager de formation.
wewe n'umuntu ajejwe ibintu byo gutunganya mu maresitora, mu mahoteli, mu mahoteli. Manager de formation, manager, gestionnaire. Umuntu ajejwe iby'ubutunzi. Njo bye mina hubiri. None ibi nivyo ariko arigisha. Bile binaweza nisaidia kuhubiri. None ivyo nize birashobora kumfasha mu kuvuga ubutumwa. Mimi nilikutanana na Yesu. Jewe uyu yahuye n'Imana. Na niko mujede. Nari mu wa kabiri muri kaminuza. Nikakutanana na Yesu. Duca duhura na Yesu. Kaniponda. Aramumanyagura. Ile wakati muri ico gihe nilikuwa nachunga nimalize G3. Nariko ndindiriye ko mpeze wa gatatu. Niende fanya theologie ku seminaire. Ngo agende kwiga theologie mu seminari nkuru. Isigura ko yari umukatolika. Kuba Xaverien. Yari umusaveri. Amen. Iraze kuba padiri. Lakini Mungu aliponikuta, ariko Imana iransanga. Alinipika fix. Arankubita kabisa. Fix. Aramangura. Logique yote chini. Bya bindi byose byo mu seminari. Bya vyiyumviro byose. Bya vyiyumviro byose nari mfise. Byose irabishira hasi. Amen. Amen. Sasa nilimaliza G3. Rero mpejeje uwa gatatu wa kaminuza. Ninaona mission yangu inaeshue. Njambona igikorwa canje kiragiye hasi. Sema mimi naoa. Ndavuga ngo ngira ndongore. Sema mimi naoa. Ngira ndongore. Afanya mwaka mzima sikusoma. Mara umwaka wose ntariko ndiga. Niko na franka ya kuoa. Ndiko mfise amahera yo kurongora. Lakini Mungu akakatala sitaoa. Ariko Imana irarahira ko ntarongora. Akaambia zile pesa unazo. Arambwira ngo ayo mahera ufise. Rudia ku masomo. Genda usubire kwiga. Utaoa saa mimi nataka. Uzorongora igihe nzoshakira. Amen. Amen. Pale tuko mnona tweet. Aho hari mu 98. Mnona nefu nikarudia ku masomo. Mu 99 nsubira ku kazi. Nsubira ku ishuri. Mimi narudia ku masomo. Subiye ku ishuri. Na Mungu akanipa examen. Imana impa ikibazo. Amen. Amen. Kila mtu ajiangalie kwanza. Umwe wese niyirabe. Umwe wese niyirabe. Tuduza amaboko. Kuko mwalijiona? Hari uwibonye? Kuko mwalijiona? Hari uwibonye? Oya, meangalia mwenzako. Ariko raba mugenzawe. Ameze neza. Si vile? Soko. Sini wa mzuri. Ni mumeze neza, ni musa neza. Mama, ufie haiko bien. Na uko fie. Na uko fie. Uri umukobwa. Mama so uko mama we. Suko na ba garçon. Nta bahungu ufise. Ufie haiko. Angalia hii. Murabe. Angalia haiko mzuri. Ubona atari mwiza. Garçon wako hawezi mpatia yeye. None umuhungu wawe nushobora kumuha uwo mukobwa? Yaho. Anaweza mpatia. Arashobora kumumuha. Amen. Amen. Nataka kuambia nini? Shaka kuvuga iki? Mungu alinipa examen. Imana impa ikibazo. Kaniambia uende utafute mwanamke. Iramubwira ngo wewe genda urondere umukenyezi. Mwanamke mu mapenzi yangu. Umukenyezi ahuye n'ubugombe bwa Sema Mungu ananipa occasion. Imana irampaye akaryo. Occasion en or. Akaryo ko ntegereza gufata. Olivier, occasion en or. Kenda tafuta wapata. Ncagenda ndondera. Anafika mule. Babandi murababona. Iko na matai. Afise sana tembea unasema mwanamke kwa. Amaze gutambuka bavuga uti ego umugore nuyo. Tambia Mungu
ndabwira Imana nti Imana naronse. Sasa mimi nafikisha raporo. Maze gutanga raporo ambwira ngo ndaguhaye ubusa ku 12. Ule haiko mwana. Uyo si umugore. Amen. Amen. Unajua kuna makabila zingine zinajua kazala. Hariho ubwoko buzi ivyo kuvyara. Banajua kazala. Bazi kuvyara. Si unaona mtoto mwanamuke unasema balimutapika. Ukabona uti uravye uwo muntu ukagira uti ni Imana yamutereye ngaho. Mimi naleta. Ndazanye. Nakimbiza mbio mbio. Ndazanye ndirukanza. Nilipata. Ndabwira Imana naronse. Mungu ananipa 0. Imana impa 0/12. Kamaliza L1. Ndaheza lisa umwaka ugira 4 muri wa kaminuza. Nishaleta raporo 3, Mungu ananipa 0. Maze gutanga raporo 3, Imana irampa ubusa ku 12. Amen. Naingia mu LD. Ndaja muri lisansi ya umwaka wa 5 muri kaminuza. Masomo yote. Nkaraba kuri ayo mashure yose. Kaona mwanamke moya mwembamba. Nkabona umwe akomeye. Iko na taye ya mzuri. Ameze neza. Nikasema huyu akiingia mu maisha ya bien. Nkabona nti uyu ni yinjira mu buzima bwanje. Anaweza nenepa. Azovyibuha. Na anafanana bien. Kandi asa neza. Wamekunda sana. Kandi yonze. Nikakuya nakimbia. Nshandaza. Se nimepata. Naronse. Mungu akanipa 0. Imana impubusa. Kamaliza lisansi. Ndaheza kaminuza yanje. Amen. Amen. Pale tuko mu 2000. Aho twari mu myaka w'ibihumbi 2000. Namaliza lisansi. Ndahejeje amashuri ya kaminuza. Simi namaliza miaka 3 natafutaka. Mazi myaka 3 niko ndarondera. Sami namaliza nikaambia Mungu. Mpejeje rero ndabwira Imana. Jeshwe. Nananiwe Mana. Comme Jeshwe. Rero ko nananiwe. Nakuachia kabumbu. Ndakurekeye umupira bari wukina. Na hivi mimi nakuachia kabumbu. Rero ko ndakurekeye umupira. Na mimi nakatala kitanda. Nanje ndansi gitanda. Talala chini. Nzoryama hasi. Siku utaona mimi napashwa oa. Igihe uzobona ko nkeneye kurongora. Mimi natoka chini. Nzoca mva hasi. Haina hasi. Haina maana ni kwa kitanda na sina mwanamke. Kubera ntibivyumvikana ingene no ryama ku gitanda nafise umugore. Ntafise. Ta mugore mfise. Nikakatala kitanda. Ndanka kuryama ku gitanda. Amen. Amen. Niko nawaambia. Niko ndababwira. Uko bye Mungu anafanyaka. Hari ivy'Imana ikora. Unawaza alisafiri. Ukibaza ngo yaragiye gutembera. Uko pale pale. Ariko ari ngaho. Hayapushe. Ntararyama. Ntarasinzira. 2001. Umwaka w'2001. Hakuna jibu. Nta nyishu. Simi nilishakatala. None sinari namaze kwanga. Kusema siwezi salimia fie munjini. Ndavuga ngo sinzosubira kuramutsa umukobwa munsi. Nta cyo nzokora. Siwezi salimia fie. Nta mukobwa nzoramutsa. Hakuna kitu. Nta na kimwe. Jeteme ikatoka mukinu. Ijambo ndakunda rirava mwakanje. 2001 ikaishi. Imwaka w'2001 urahera. Na niko natumikia Mungu grave. Kandi ndiko nkorera Imana ku bwoko. Ndiko ndigisha ijambo bikomeye. Tunafanya makruazade, tunafungula makanisa grave. Tukugurure mashengero tukigisha bikomeye. 2002. Umwaka w'2002 irahera. Niko chini. Ndi hasi, njamye hasi. Siku utapima sena mimi nitalala ku matela kidogo, mtu anatoka mkazi alishachoka. Acha nijinyoroshe, nitatoka pale mgongo iko inaluma kome pas possible. Nkava ngaho hajya umuntu avuye mu bikorane kugira ngende numve ko umugongo wogororoka. Nagira ndaryama hasi nkumva umugongo urandya bimwe biteye ubwoba. 2003. Mwaka w'2003. Na kwa miaka ngapi? Iyo ni imyaka ingahe? Tukamate 3 ya mbele. Ufatite. Imaze ku imyaka 6.
na nilikuwa na mali yangu kuposhi, kandi nari mfise amahera y'inkwano, na Mungu anakatala hautaoa. kandi Imana irandahira ko ntarongora. Amen. 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 Tunatoka naye ni mbali. Iyo twavuye ni kure. Ndio maana unaona nico gituma ubona etani kwagura kwagura ibihome by'ihema ryawe bivana n'ico wizera. Nani uliamini? Mbega wizera nde? Ule muliamini uwo wizera atatuma, niwazotuma unasukuma bibambazi wigiza ibihome. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu dois être patient. Nico gituma teza ko umuntu yihangana. Quand tu es patient, iyo wihangana, tu reçois les choses mûres, uronka ibintu bihiye bimeze reçois les neza, choses parfaites, uronka ibintu bimeze neza, tu marches avec assurance. utambuka ufise kwizera. Amen. 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 Ne venez pas à l'église ntuze mu ishengero en perdant la patience. wataye ivyizigiro. Bien aimé, la patience, bakundwa, c'est ukwizigira parmi les fruits du Saint-Esprit. ni biri mu vyamwa vya mpwemu yera. Celui qui n'a pas la patience, umuntu atihangana, même si naho il est conduit par le Saint-Esprit, naho yoba arongowe na mpwemu va yera, nous donner l'occasion de poser un point d'interrogation. bica tuca tutangura kwiyumvira tukiha ikibazo kuri ibyo, kuri uwo muntu. Puisque là où le Saint-Esprit loge, kuko aho mpwemu yera ari, il y a la patience. hariho kwihangana. Il y a la patience. hariho kwihangana. Et tu ne peux pas étendre, kandi ntushobora kwagura les limites de ta parcelle si tu n'es pas patient. imbibe z'itongo ryawe utihangana. Amen. Amen. Puisque derrière le mur de votre parcelle, kubera inyuma hariho uruhome ruzibira itongo ryawe, il y a un voisin. hariho umugenzi wawe. Si tu n'es pas patient, none utihangana, il peut être l'occasion ashobora kuba pour toi de uburyo, ne pas étendre tes limites. ashobora kuba igitsitaza kugira ntushobore kwagura uburimbi bwawe, ihema ryawe. Amen. 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 Bien aimé, tu as une maison, wewe uri inzu, mais tu veux que ça s'agrandisse. wewe ufise inzu kandi ugomba ko ryaguka, inzu yawe Mais il y yaguka, a tes voisins à côté de toi. ariko hariho abagenzi bagukikuje. Qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? none uca usaba Imana iki? C'est de les enlever là-bas? yo kubakura? Vous pensez que c'est tous qui vont partir? none wibwira ko ari bose bazogenda? Unaweza piga bibiko ngambo ya kuume, hariho abazoja ku ruhande rwawe, banaweza enda, bashobora kugenda, banaweza kuwa mbele zako, banaweza enda, abari imbere yawe barashobora kugenda, banaweza kuwa nyuma yako, banaweza hari enda. abari inyuma yawe bashobora Kuna kugenda, bakia kahanga moya, ariko harashobora gusigara umwe. kwambia sitoke, aho rero akakubwira ati, ulete hela usilete hela sitoke. akakubwira ati uzana amahera utazana amahera singenda. Patience. ukwihangana, Upatiente tu. wewe rindira gusa. Wakati ya Mungu ikishuka tu hivi, igihe rero ubugombe bw'Imana igihe c'Imana caje, hata jua alienda vivi aye, na ntuzonamenya n'ingene yagiye. mais kama una patience, ariko atakwihangana, utawaza ukigombana naye ndio ataenda. wibaza ngo niwagwana nawe Umeharibisha. ntitwogenda, ahubwo urononye vyose. Utawaza ukisemezana naye ndio ataenda. wikibaza ngo nitwavugana nawe Umeharibisha. ahubwo uravyononye. Keleme. bakundwa, Hauwezi etendre mire yako ntushobora kwagura ukisemezana na batu, uriko uravugana n'abantu, ukigombana na batu, niwatangura kurwana utakuwa n'abantu, uko na jibloke. niwe wenyene uzoba uri kuritsibira. Amen. Amen. Huu mgonjwa izo ngwara alikuwa kukisima,
ujya yaragwaye ari ku kidengeri miaka 38. imyaka 38. Nani mwenye iko nayo mwa hii kanisa? Aha ninde afise iyo ngwara amaranye imyaka 38? Nani mwenye iko na 38? Ninde afise imyaka 38 ngaha? Me utakuta bamingi umu banasema hatubariki waki. Ariko abenshi bagoma bavuga tulishakawa ngo twararindiriye aje yako mu repentance ni ngapi? Imyaka yawe muri rino shengero ni ingahe? Me uko mwepesi, ariko wamaze gucika uko mwepesi wacitse kusema nimekawa ngo nari sibarikiwe, ngo nararindiriye sinaheza kigwe. Dawa kwako mchana wa leo, umuti uri ngaha kuri uno mutaga. Patient, ihangane. Patient, ihangane. Patient, ihangane. Kuna benyi bana kushinda miaka hariho abamaze imyaka myinshi kukurusha. Wewe upatiente kwanza. Wewe rindira gusa. Wewe upatiente kwanza. Wewe rindira gusa. Mungu aanze kubariki benyi balitangulia. Imana tangure guhezagira batanguye. Hanyuma wakati pania itakufikiria, igihe nawe uzoshikirwa na ubarikiwe, na uhezagirwe. Utapatiente, uzorindira, hanyuma ufate suparadra ufundikira umunwa wawe. Utapatiente, uzorindira, ukizuiza miguu yako kukimbilia zambi, wamaze guhungisha amaguru yawe icyaha. Amen. 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 Il y a ceux qui sont venus hier. Hariho abaje ejo haheze. Anapenda simame hapa, acha shaka guhagarara ngaha ahubiri, yigisha. Utahubiri nini? Uzokwigisha iki? Suketi, icara. Suketi ukulishwe na wewe. Icara ubanze ugaburigwe. Suketi ufundishwe na wewe. Icara ubanze wigishwe. Wakati muda wa Mungu itafika, igihe cawe nicagera, utaona tu lishafika, uzovyisangamwo. Habiko bya ibi tu kwamo ibi turimwo. Hakuna mwana bitakaka, nta numwe abishaka. Mubatumisha tie mkono juu. Mubakozi mwenye alipenda sana mimi atakuwa mhubiri na mimi nitakuwa pastor, atie mkono juu. Hakuna mwana bitakaka. Mubakozi w'Imana hagira utuzo kuba agira ati jewe nashaka kuba umuvuga butumwa, jewe nashaka kuba umwongere, atuze ukuboko. Patience, ihangane, niyituma twese tumana. Nazaona mtu anakwiko na moto mingi, nico gituma uzobona umuntu afise amaraso menshi mingi sana, ashushe, anaruka, atangura agasimbagurika. Sa Mungu anaanza muonesha, igihe Imana itanguye kumwereka ibi nginga zotanguca kugira ngo akomere, anasepa, aca ananigwa. Nico gituma kama ukutanana na Yesu, mutarahura na Yesu, akuponde, abanza kumanyagura, akuponde, abanza kuvungavunga, hawezi tumika mukazi yako, ushobora gukorera Imana. Na shibote hapa, na twebwe twese ngaha, hakuna mweliamini, mwenye aliamini yizeye Imana na Yesu akumupiga kandi atakubiswe n'Imana. Wakukuuliza, uwo kubaza, uliamini je? we wizeye, utasema niliona tu, nilishaingia, nabonye gusa ninjiye. Amen. Amen. Banauliza Paulo, uliona nini? Asa niliona tu mwangaza inanipiga macho. Babaza Paulo bati wabonye iki? Ati je nabonye gusa umuco undasira mu maso, na sikuona tena, kandi sinasubiye kubona. Si Paulo saliona mwangaza tu. None Paulo ntiyabonye uwo muco gusa. Mesa alifika kwa Anania, ariko amaze gushika kwa Anania alitosha ndio bikaya, yaciye akura ibikaragashi byari mu maso. Chapo Paulo aliona nini? Kubera iki Paulo yabonye iki? Haiko mwangaza,
none ntiyabonye umuco. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Izina rya Yesu rihabwe icubahiro. Kwambia kama kwa kuetendre kugira ngo wagure imbago imbibe zawe, les limites de ta parcelle, wagure uburimbi bw'itongo ryawe, tu dois être patient. utegereza kuba umuntu yihangana. Amen. Amen. Après être patient, umaze kuba wihangana, tu dois briser les autels uca rero usenyagura ibicaniro qui te bloquent bituma d'évoluer. bikubuza Hôtels, tu gutera peux imbere. les connaître ou ne pas les connaître. Ivyo bicaniro urabimenya, Mais il faut toujours les briser. ariko utegereza kubimanyura. Amen. Amen. Et Dieu va te bénir. Kandi Imana izoca iguhezagira. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ab'ijambo rikuye habari rikabashira ahandi. Ingorane dufise twebwe aba Kristo ntituzi kwihangana. Haleluya. Haleluya. Niwahangana mu bibazo uri kuracamo, mu kurindira ko Imana yishura, nagomba ndakubwire, niwamenya kwihangana uzorya ibyiza byose Imana yaguteguriye mu buzima bwawe. Rongoye programme Yesu ashimwe. Reka turirimbe nk'iminota 10 kugira ngo tubanze tugorore imitsi. Iminota 10 tuse muhaguruke, baririmbye bari ngaho muzi hano turirimbe gatoya, twakire uwundi muvuga butumwa. Ako tubanze tugorore imitsi gatoya. Abaririmbye bari ngaho mwishengero murashaka kuzamuka. Duhaguruke tugororotse gatoya kugira ngo twinjire mu wundi mwanya w'ijambo twese tumeze neza. Tubyinira Imana gato. Tuvuge ngo kugendana nawe Mana amahirwe. Kugendana nawe Mana, kugendana nawe, kugendana nawe Mana amahirwe. Kugendana nawe Mana, kugendana nawe.
n'abandi